Tuongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mpande zino z'isi. Ikaze muri ano makuru aduye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru turababwira amakuru ariko aravugwa n'ubundi mu Burusiya hagati y'intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Turababwira n'avuga ku yindi migabane nk'avugwa mu Bushinwa ndetse n'avugwa mu Burayi muri rusange. Ikaze ni muri ano makuru. Tuongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire, tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru yacu rero n'ubundi tugiye kuyahera mu karere ka Donbas region, aho amezi ane neza agiye kurumana intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine itanguye, aho muco Uburusiya bwise special operation abandi nabo bakavyita invasion, aho Uburusiya bwobwo butarigera bwemera ko bwagiye bwakoze iyi invasion canke bwakoze ivyo kwita kunyaga igihugu. Burere Uburusiya bwo bukaba bwemeza ko ndetse mu makuru y'ejo mu kiganiro mu shikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Uburusiya Lavrov yagiranye n'umunyamakuru wa BBC yamenyesheje ko Uburusiya ntabwo ngo buriko burakora intambara ngo muri Ukraine, ngo ahubwo Uburusiya ngo ko burakora ivyo kwaka ibigwanisho abasirikare ngo b'abanazi ngo b'abanya Ukraine ngo bariko bateza umutekano muke mu karere Uburusiya buherereye. Murumva rero aho twebwe tuvuga ko ari intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Uburusiya bwo buvuga ko butari mu ntambara. Ibi rero bamwaje ngo kubera iki mutemera ko mu ntambara ngo mu gihe ngo abantu ariko barapfa, ngo abantu bapfira mu mazu ari benshi, ngo abandi bakicwa n'inzara, ngo bandi bakicwa n'amabombe yanyu. Aho rero yavuze Lavrov yavuze ko ngo ari gushikuza ngo bimwe ngo ari gushikuza ngo uko bashikiye igihugu cya Ukraine. Nk'uko rero mubizi Uburusiya ntibigera bwemera ko ino ntambara buri mu ntambara by'ukuri n'igihugu cya Ukraine. Uburusiya bwemeza ko ngo buri muco bita gusa ngo special operation, ngo ibire navyo ngo bikaba ari kwaka gusa ngo bigwanisho abasirikare ngo b'abanazi ngo basanzwe bari bagiramiye ngo abasaza bavuga ururimi rw'ikirusiya muri kano gace ka Donbas region. Turabandanya n'amakuru tubabwire uko intambara imeze muri kano gace ka Donbas region ndetse nuko byifashe, ndetse ni ibindi bishasha byutse muri ntambara, aho hari ibindi bihugu bishobora kuba biri targeted n'Uburusiya. Uburusiya bushobora gutera ibindi bihugu, ibi navyo rero bigashobora guca byadukana intambara ya gatatu y'isi yose. Kaze ni muri ano makuru turabandanya. Nkuko twari tubabwiye rero intambara zikomeye cyane rwose ziko zirabera mu karere ka Severodonetsk. Aha rero niho hakiri abasirikare b'abanya-Ukraine basa nuko bugaraniwe muri kano karere ka Severodonetsk, kuko ibiraro byo kuva muri kano karere bitandukanye agace ka Donbas region n'intuze n'igisagara ca Kharkiv, bikaba byaraciwe ibiraro byose bitatu byashika muri kano karere uvuye mu tundi duce two hakurya ya kano karere ka Donbas region. Byose byarasambuwe n'Uburusiya, maze abasirikare bashika hafi 5,000 b'abanya-Ukraine bari muri kano karere basabwa rero ubu n'Uburusiya ko bumanika amaboko bagashira bigwanisho hasi, maze bakagirwa imfungwa za politike canke ngo nibemera kugwana naho ngo bakahonera. Niko Uburusiya bumenyesha. Uburusiya rero bukaba bumaze ndetse gufata nk'abatari bake muri bano basirikare bari muri kano gace, aho bivuga ko nibura bashika 800 b'abasirikare b'abanya-Ukraine bamaze gufatwa kuva aho kano gace kagiriye mu ntambara ikomeye cyane rwose n'Uburusiya. Tubutse ko induzi ibiri zose ziheze kano gace ka Severodonetsk ariko baragwanira mu kano gace niko kari ku mupaka wo winjira muri kano gace ka Donbas region uvuye no mu ntara ya Kharkiv. Intara ya Kharkiv rero niyo ubu iri mu migwa y'igihugu ca Ukraine, aho rero abasirikare bagomba gutera muri Donbas region bagomba kuva muri nibura muri kano gace ka Kharkiv. Rero Kharkiv rero ubu ikaba yaratandukanijwe n'akarere ka Donbas region. Tubuse ko akarere ka Donbas region n'umundi kagizwe n'intara zine nkuru, hakaba hari Mariupol na Crimea ndetse na Severodonetsk na Donetsk Republican. Izi ntara rero nizo zigize kano karere. Hakaba rero kano gace kose Uburusiya busa naho bumaze gukikatira ubukomeke igihugu cy'Uburusiya, nk'uko biboneka ko Uburusiya bushaka guca imirongo ntarengwa yo kuva muri kano karere. Ariko rero nubwo biri uko Uburusiya bushaka gufata kano gace ka Donbas region ndetse bamaze kugafata ibice 99% nta mugambi n'umwe uboneka ko Uburusiya bufise wo guhagarikira intambara hano, na cyane ko Uburusiya muri kino gihe boneka ko bufise ingufu nyinshi cyane rwose za gisirikare, ndetse biboneka ko buriko buratsinda ino
ntambara rero bishobora bivuga ko Uburusiya bushobora kubandanya bugatera n'izi ntara ndetse nazo bukazifata kuko igisirikare ca Ukraine nk'uko bimenyeshwa n'abakurikiranira amakuru ya ino ntambara hafi kimaze gucika intege cyane gose na cyane ko kimaze kubura abasirikare benshi cyane gose muri rugamba rw'Uburusiya nawe ariko n'Uburusiya nubwo biruko nabwo maze kubura abasirikare benshi ariko nubwo avantage y'igihugu cy'Uburusiya no igihugu cy'Uburusiya gisanzwe gifise abasirikare benshi kandi kikaba gifise ibigwanisho bikomeye kikaba gifise indege z'intambara n'ibiki ibi navyo rero kurundi ruhande perezida wa Ukraine Zelensky akaba atavyafise ndetse akaba yongeye gusaba ko Ukraine yohabwa ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose kugira ngo ibandanye yihagarara ko igwana no Burusiya rero ibigwanisho byinshi twibutse ko byahawe perezida wa Ukraine Zelensky byaturiwe n'igisirikare cy'Uburusiya tukibandanya n'amakuru rero ko tubabwire ivyo abategetsi b'Uburayi bari muri kano karere mu bagiye ive ku mugwa mukuru wa Ukraine kubonana na perezida Zelensky ivyo bemeye n'ivyo bifuza ko byokorwa kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Mu gihe rero intambara ikomeye hagati y'Uburusiya na Ukraine abategetsi b'Uburayi ndetse ku nshuro ya mbere na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akaba yaragiye Kiev kuva ari zino ntambara zikomereye twibutse ko yari yaragiyeyo imbere y'uko intambara iba kuva intambara yaba perezida w'Ubufaransa ntiyarigwigera honyora ku butaka bwa Ukraine yari yaragiyeyo igihe ari mu biganiro n'Uburusiya ashaka guhuza Uburusiya na Ukraine imbere y'uko intambara iba ariko intambara ibaye abandi bategetsi bose b'Uburayi bari bamaze kugendera kino gisagara ca Kiev ndetse na Ukraine muri rusange ariko we perezida w'Ubufaransa ntiyari bwigere ahonyora ku butaka bwa Ukraine rero perezida w'Ubufaransa n'abandi bategetsi nka kansela w'Ubugermane Olaf Scholz na perezida Emmanuel Macron ndetse na n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu w'Ubutaliyano nawe akaba yari ngaha n'abandi bategetsi benshi cyane gose b'Uburayi bari bitavye bose bari bagiye hamwe bagenda aho babonanye na perezida Zelensky ndetse akaba barateye imbere no mu gisagara kimwe mu bisagara Uburusiya bwateye cyane bwasinzikaza hafi y'umugwa mukuru Kiev. Rero bano bategetsi mu butumwa bose batanze basaba ko intambara yohagarara ariko intambara itarahagarara perezida Perezida Zelensky arasaba ko bokongereza bakamuha ibindi bigwanisho bikomeye ariko rero bikaba biboneka ko Ubudagi muri no minsi ni buriko buratanga ibigwanisho mu gihe mu Budagi habonetse abantu benshi cyane gose bakritika Ubudagi ko Ubudagi buriko batanga ibigwanisho nabwo atani byo ngo busanzwe bufise byinshi cyane gose rero Ubudagi bukaba busa naho bwacitse intege mu minsi ya mbere intambara zigitanga Ubudagi bwaratanze amaburende buratanga n'ibindi bikoresho nk'amamisire n'iki ariko ubu rero mu minsi yavuba muri uku hafi kwezi kurenga Ubudagi nta kindi kigwanisho buratanga kandi twibutse ko Ubudagi aribwo buri hafi cyane gose igihugu ca Ukraine. Perezida w'Ubufaransa nawe Ubufaransa bwarabwo mu minsi heze bwari bwatanze amaburende ariko ya maburende nayo akaba menshi yaraturiwe atarakora akaba yaraturiwe n'igisirikare cy'Uburusiya rero mu ijambo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko uko biri kose bashigikiye ko Ukraine yotsinda ndetse ngo bashigikiye Ukraine bazoshigikira uburyo bwari bwose ariko rero akaba yamenyesheje ko amaherezo y'inzira ngo iyi ntambara hari uko perezida Zelensky yoja mu biganiro n'Uburusiya ndetse akaba yavuze ko perezida Zelensky n'abamufasha kuyobora kumvikana bakaja hamwe bagahamagara Uburusiya bakaja mu biganiro ngo kuko nibyo byonyene bishobora kuhagarika ino ntambara ngo nayo kwiyumvira guhimiriyetinga ibi navyo ngo kwiyumvira gukoza isoni Uburusiya ngo ntaho bishobora kubageza ngo Uburusiya ntibukwiye gukozwa isoni ngo Uburusiya bukwiye guhamagarwa mu biganiro ngo kuko nibyo byonyene bishobora kuba inyishu y'amahoro ngo nubwo rero ngo bukora imeze gute Uburayi bugakora imeze gute ngo na cyane ngo ni obligatoire yabo kwera Uburayi bufise bihane imipaka n'Uburusiya ndetse na Ukraine ngo gufasha Ukraine ngo ariko rero ivyo botanga byose bigwanisho botanga byose n'ibiki byose bokora ngo ntaco bishobora gushika ko ngo mu gihe butoba ibiganiro by'amahoro maze ngo Uburusiya bwumvikane na Ukraine maze intambara ihagarare ndetse akaba yamenyesheje ibi akaba bimenyesha ahagararanye na perezida Zelensky aho yaciye anavuga ngo ahubwo ngo kandi ngo nashimira perezida Zelensky ngo ko yavuze nawe ubwiye ko yifuza kuvugana na perezida Vladimir Putin ngo birero ngo ryo byonyene bishobora guhagarika intambara banayo kwiyumvira ibindi byose ngo iby'ibigwanisho by'intambara ngo byo
ngo ibigwanisho birakenewe ngo ariko ntibishobora guhagarika ino ntambara. Perezida Zelensky afashe ijambo yaciye amenyesha ko ngo ashaka kuganira n'Uburusiya ngo ariko rero imbere yuko aganira n'Uburusiya n'ubundi yasubiye kuvuga nk'ivyo yamavuga ko ashaka kumuha ibigwanisho bikomeye cyane gose kugira ngo agende kuganira n'Uburusiya ngo ariko igihugu ciwe ngo gikingiwe ahasaba rero amamisire ndetse n'amantimisire system yo gukingira ikirere cyo ndetse akaba asaba n'indege za gisirikare. Indege za gisirikare zo twibutse ko bazimwemye y'Abanyamerika ndetse nizagomba kuva muri Poland bazimwimye hakaba kugeza kino gihe atandege za gisirikare igihugu ca Ukraine kigeze gihagwa. Ibi navyo rero byose ni mu kwirinda ko intambara ngo yotandukira mu bindi bihugu igafata ibindi bihugu rero ikava ngo yo hava iba intambara ya gatatu y'isi yose. Ariko rero nubwo Aburayi buriko buragerageza kwirinda ko intambara yotandukira ibindi bihugu bashobora kuba ivyo biyumvira ko bidashobora kuba ko intambara izotandukira ibindi bihugu ko ataco bariko barakora batariko barasomora Uburusiya bakaba bihenze cyane gose. Turababwira ibikurikira ibizozo rero biteye ubwoba aho biboneka ko intambara ya gatatu y'isi yose dusa n'abayirimo kandi iki gihugu kibanyi ca Ukraine ntabwo cyayifashe nko gufinata mu makuru akurikira. Igihugu rero ca Poland canke ca Polonye naco gisanzwe gihana urubibe igihugu ca Ukraine ndetse kikaba kiri no mu muryango wa NATO caragabishijwe rero n'abategetsi b'Uburusiya ko arico gishobora kuba next target canke kikaba arico gishobora gukurikira inyuma yuko Ukraine intambara irangira muri Ukraine. Ibi rero abategetsi ba kino gihugu ntabwo babifashe minenegwe. Ibi bikaba vyavugiwe mu makomantere y'ikiganiro cyariko kirabera kuri televiziyo y'Uburusiya ni muri iyi ndwi aho rero abadamu bari mu biganiro bariko baravuga ku vy'intambara ya Ukraine bariko bigina intsinzi y'ukuntu bamaze gutsinda muri Ukraine. Ariko rero bavuga ko atagashoboka ngo mu gihe ngo ibisa n'ibiriko birakogwa muri Ukraine ngo bitokogwa no ku gihugu ca Poland ngo n'igihugu ca Poland naco ngo kimaze kugwiza ibigwanisho vyinshi cyane gose ngo vy'Uburayi ngo naco rero ngo special ngo operation y'igisirikare ngo irakwiye gukorerwa ngo no ku gihugu ca Poland ngo na cyane cyane ko gihana urubibe ahanini cyane gose n'igihugu c'Uburusiya. Ibi rero abategetsi ba Polonye canke Poland ntibabifashe minenegwe ndetse icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Polonye Jarosław Zelensky akaba yaciye ko ibi batabifata nko gufinata ahubwo baciye bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo baki igisirikare gikomeye. Igisirikare ca Poland cari gisanzwe gifise abasirikare 150 akaba yahise amenyesha ku munsi w'ejo ko igisirikare ca Polonye kigiye kugira abasirikare nibura 300 canke 400 bakuvuga ko bagiye kugwiza abasirikare babo inshuro zibiri ndetse akaba yahise yemera ko hako ngo igihugu ca Polonye kigwa mu minwe y'Uburusiya ngo ahubwo cofuma kigwa mu madeni y'umurengera. Akaba yamenyesheje ko igihugu rero ca Polonye kigiye guha priority ya mbere kubaka igisirikare gikomeye cyane gose muri kariya kare aho yavuze ko ndetse ngo bagiye gusaba ideni ry'imiliyaridi 60 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bubake igisirikare gikomeye. Muri izi miliyaridi 60 z'amadolari y'Abanyamerika Jarosław Zelensky yamenyesheje ko ngo igice ngo amahera amwe azotuma bafata kino gisirikare bakihe ubushobozi hafi inshuro 5 kuko cyari kimeze kino gihe ngo bazogura. Yavuze ko bazogura indege zishasha za gisirikare ndetse ngo bagure n'amantimissile system ndetse bagure ngo na M500 miti launcher system z'amarokete. Izi zose rero bikaba ari byo bazogura mu mahera ngo fuma bayigware mu madeni ngo hako bagwa mu bintu bose. Bikaba bitangaje ku munsi w'ejo rero murumva ko abashaka kwinjira mu gisirikare ca Polonye murashobora kwa prayinga. Iyi ni inkuru nziza ko bashaka kwinjira mu gisirikare ko igisirikare ca Polonye giye kwinjiza abasirikare benshi cyane gose nuko ko bagiye kwinjiza abasirikare bashika hafi 200 muri uno mwaka wonyene gusa ngo kubera ko kandi ibi bikaba bizotangura hafi muri iyi ndwi za ko yamenyesheje ko ibi Uburusiya bwavuze ko igihugu ca Polonye gishobora kuba hari ico gikurikira inyuma ya Ukraine ko atavyo gufinata byose ariko ko kino gihugu ca Polonye nubwo biruko coco gisanzwe kiri umunywanyi
umunywanyi wa NATO ndetse abasirikare hafi 90,000 bava mu muryango wa NATO muri Amerika no mu Burayi basanzwe ubu bari muri kino gihugu ko kino gihugu nico gifise umupaka munini cyane gose bihana n'Uburusiya mu bihugu bigize umuryango wa NATO ariko rero murumva ko ibi kino gihugu ca Pologne cyo kibona ko bidahagije kubona abantu basirikare 90,000 ba NATO bari kuri buno butaka ababona ko ahubwo bakwiye kubaka igisirikare cyabo ndetse ibi bakaba bivuga ko babona ko ngira ngo kubera no muri Ukraine abasirikare ba NATO barafashije ariko bikabiboneka ko ataco bitanga ari nico gituma uyu cegera c'umushikiranganje wa mbere wa kino gihugu ca Pologne yamenyesheje ko bagiye kubaka igisirikare gikomeye cyane ndetse bakaba bamaze ngo bamaze gutangura kuvugana na Banki Mondiale ndetse n'abanyamerika kubaha ibigwanisho bakeneye kuvuga ko bagiye kubaka igisirikare gifise ibigwanisho by'ubwoko bwose bishobora guhangana n'igihugu cy'Urusiya murumva ko imiliyaridi 60 z'amadolari y'abanyamerika amahera ni menshi cyane gose kandi kino gihugu kaba ataburyo gisanzwe gifise bwo kuronka amahera nk'aya ariko bavuze ko yamenyesheje ko ngo hako bagwa mu imwe y'Uburusiya bufuma bagwa mu madeni ngo rero igisirikare kigiye kuronswa ibikoresho byose bishasha ndetse n'inyigisho nshasha bamwe bazojanwa kwigishwa muri Amerika abandi bigishe n'ibindi bihugu by'Uburayi maze rero ngo bake igisirikare gikomeye gishobora guhangana n'Uburusiya imbere yuko umuryango wa NATO ubatabara ariko baba bafise igisirikare cabo gikomeye cyane gose ibi rero nivyo bahise bamenyesha nyuma yuko bumvise ko hoba hari umugambi wo kuba Uburusiya bushobora gutera kino gihugu ca Pologne bibutse ko rero bano bantu bagize commentaire kuri televiziyo y'Uburusiya batari abantu basanzwe bari basanzwe ndetse ari bari muri guverinoma ya President Vladimir Putin rero ibi rero igihugu ca Pologne kikaba cabifashe ko atari ugufinata atari imikino kuko byavugiwe kuri televiziyo nkuru y'igihugu y'Uburusiya babonye ko atagufinata kurimo ko bishobora kuba ari byo migambi iri ku meza President Vladimir Putin ko uba bafise umugambi wo gutera kino gihugu ca Pologne na cyane cyane ko babona ko intambara muri Ukraine ubu bariko barayitsinda rero umva ko Pologne igiye kwiyubaka muri ubwo buryo bukomeye cyane gose rero ndetse nibaza ko bazotanga link canke aho umuntu ushatse kwinjira muri kino gisirikare kuko binjije Abanyapolonye gusa sinibaza ko bashobora kuronka abandi basirikare 200,000 bashobora kwinjiza muri kino gisirikare ahubwo baza kwinjiza n'abanyamahanga tuzamenyesha uko bizogenda ivya recruitment y'abasirikare bagiye kwinjizwa muri kino gisirikare ca Pologne kugira ngo abumva bari interesse bashaka kwinjira muri kino gisirikare bazocinjiremo na inkuru tugiye kurikirana hafi ariko rero igisirikare co ca Pologne giye gukomezwa hafi inshuro 3 ndetse giye amafaranga yose bagiye kwaka miliyaridi 60 zose zigiye kugura ibikoresho by'igisirikare no guhemba abasirikare no kwinjiza abasirikare basanzwe baruta abigisirikare ca Pologne cyari gisanzwe gifise turabandanya nano makuru yacu tubabwira ibindi biriko biraba ubikana karere inyuma rero ya Pologne nyene n'ibindi bihugu byose rero bisanzwe hano bibe n'Uburusiya byose navyo biriko biritegura bigura ibigwanisho bishasha ndetse n'abandi binjiza abasirikare bashasha kuvuga ko rero muri kano karere Uburusiya buherereyemo abatari kumwe bose n'Uburusiya ubwoba ni bwose cyane gose ko rero Uburusiya aribwo buba ariho bushobora gutera umwanya n'umwanya bwohezanya n'igihugu ca Ukraine aho rero nta numwe rero ariko aragerageza gusamara bose imyimenyerezo ya gisirikare gumiba mu turere twose ndetse binjiza n'abandi basirikare bashasha ndetse bamwe bigisha n'abanyagihugu iby'intambara ukuntu bokwikingira mu gihe botegwa wari muri rusangi intambara ya gatatu y'isi yose ni nkaho iri kwiramota kuko uravye imyiteguro y'intambara ziko ziraba intambara ya gatatu y'isi yose niyaba isi yose ishobora gutikirana cyane cyane ko ibigwanisho aronyanganda by'umara bimaze kuba byinshi cyane gose ku isi nk'ibihugu by'Uburayi byo bisanzwe bifise amabombe nucléaire gihe boja mu ngwano n'Uburusiya bwatangura gukoresha amabombe nucléaire nabo bakayakoresha kuvuga ko isi twabona kaga ariko rero dusaba ko Imana yotabara ibintu tuzokwigere dushika aho bino bibombe bya nucléaire bishobora gukora ariko tukivuga bya bombe nucléaire
abanyamerika perezida Joe Biden wa Amerika yongereje ikindi kiringo c'amasezerano ya nucleaire bagiranye n'Uburusiya ndetse hakaba ngo hari ibiganiro bitegekanijwe vuba ngo mu kuraba uko ibigwanisho vya nucleaire bitokugira bikora mu ntambara n'imwe ndetse ngo bongeze basinyiranire n'andi masezerano yo kwirinda igihe cose n'igihe hoba intambara zimeze gute ko batokoresha bino bigwanisho vya nucleaire. Twibutse ko ibigwanisho vya nucleaire igihe vyokora kubara kaga isi bonye kuko bishobora kurimbura isi yose muri rusange ko Uburusiya na Amerika barafise ibigwanisho ndetse nibona no gukoresha byose byo bafise borimbura isi mu gihe gitoya cyane gose kuko bino bigwanisho aho biteye nta kindi kintu gisubira kuhaba yaba igikoko yaba n'umuntu byose birica bikahiza ico ibigwanisho vya nucleaire bikora. Ibigwanisho vya nucleaire vyonona ikirere bikono bikabuza impwemu abantu bahumeka nubwo utoba washikiriwe kuko bica impwemu abantu basanzwe bahumeka urashobora gupfa uzize ko wabuze impwemu hemuka ndetse canke uhemutse naho imyotsi yavuyemo muri bino bigwanisho vy'umara n'ubundi naho nyene uruhira gupfa. Tutibutse tujibagiye rero uko ikigwanisho kimwe conyene gishobora kurimbura nk'igihugu cose mu bihugu biri na hano kw'isi. Nuko ko ibigwanisho vya nucleaire ari ibigwanisho bikomeye cane gose ataho kwifuza kumva ko vyoba vyakora kuri isi. Ari naco gituma Amerika rero iguma igerageza gusuka mu mabisi kugira ngo Uburusiya nibo buniyumvira ko bwokoresha bino bigwanisho. Ariko rero Amerika imaze kumenyesha ko bakoresheje intelligence yabo ubutasi bwabo ko Uburusiya butarigera bwiyumvira kuba bwokoresha bino bigwanisho vy'umara muri zino ntambara burimwo. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero ku mugabane w'Uburusiya ndetse n'Uburayi muri rusange hariko harabera zino ntambara n'impuha z'intambara. Tuje ku mugabane w'Ubushinwa nako ku mugabane wa Aziya. Ubushinwa rero ku musi w'ejo bwarongeye kwerekana ko bukomeye cyane nabwo mu ntambara buriko buritegura nabwo nyene bikomeye cyane gose. Ubushinwa bwaratanguje ubundi ubwato bwa gisirikare bukomeye cyane gose. Ubwato rero n'ubwato bita Woshikaria. Ubwato rero bushobora gutwara indege za gisirikare canke indege za gisirikare zikagwa kuri no bwato. Ni nk'ikibuga c'intambara kiba kiri mu mazi. Ubu rero bwato bugize ngo bwoba ari ubwa gatatu kw'isi yose mu kuba bunini cyane gose inyuma iyo bwato bubiri bwa mbere bunini kw'isi bw'Abanyamerika. Ubu bugira gatatu rero bwoba ari ubu bw'Abashinwa bashize ahabona ku munsi w'ejo. Tubutse ko Abashinwa bagize muri mwene ubwato bwo gutwara indege bushobora kugwa ko indege nako ziri mu ntambara bugize ubwa gatatu abashize mu kiyaga mpuzamakungu. Tubutse ko Amerika ariyo ifise amato umwe na menshi hanyuma hakaza igihugu c'Uburusiya. Hanyuma ubu rero Ubushinwa bushobora kuba burushije Uburusiya kuko Uburusiya nta bwato nk'ubu Ubushinwa bwerekanye busanzwe bufise. Ubu rero Ubushinwa biboneka ko nabwo buriko buragerageza kwitegura gukomeza igisirikare cabwo ku rugero rukomeye cyane cyane ko hari amakimbirane ko igihe tutazi ko Ubushinwa bushobora nabwo gutera igihugu ca Taiwan. N'ubu Ubushinwa bwongeye kumenyesha ko butarota bwemera ko hari independence y'igihugu ca Taiwan ndetse uko bizagenda kose ngo Taiwan izoguma ari province y'igihugu c'Ubushinwa. Turabandanya n'ano makuru yacu rero tuve ku mugabane w'Ubushinwa wa Aziya nako tugaruke mu makuru y'umugabane wa Afrika ndetse akaba ariko tugiye kurangiriza amakuru yacu. Nyuma rero yuko hari imigwano yadutse hagati y'umuhari M23 ndetse n'igisirikare ca Congo, abategetsi ba Afrika y'ubuseruko barabandanya guhanahana amakuru bavugana icokorwa. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko mu nama agiye gukurikira y'abasirikare b'akarere ko bokwiyumvira n'ingoga vya vuba ko ukuntu bogenda gukingira igihugu ca Congo ngo ntikigwe nticongere kugwa mu isanganya ry'imihari y'abagwanyi baguma bagwana hirya no hino. Ndetse akaba yategetse Perezida Uhuru Kenyatta ko inama y'abakomanda yindi ikurikire batwara akarere y'abakomanda b'akarere ka East Africa ko yogira icishitse ko cihutirwa kugira ngo ikingire igihugu ca Congo. Ibi navyo rero bakaba
bavuga ko muri ino nama iya mbere yabaye igihugu cy'u Rwanda kitarimo, na cyane cyane ko Kongo yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko arico gihugu kiko kiratera igihugu ca Kongo. Igihugu cy'u Rwanda ariko naco kikaba gisanzwe kiri muri East Africa. Ibi rero ntawuzi uko bizogenda ko bano basirikare bazokumvikana kujana abasirikare muri Kongo, abasirikare b'u Rwanda batarimo, kuko abasirikare b'u Rwanda nabo bagomba guparticipa muri bikorwa by'igisirikare c'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Ibi rero ntibiramenyekana niba abasirikare ba Afrika y'ubuseruko bazorungikwa mu gihugu ca Kongo, ariko twibutse rero ahitwa Ibunagana niho n'ubu hariko harabera imigwano ikomeye hagati y'igisirikare ca Kongo n'igisirikare ca M23 cateye, aho kivuga ko kano gace igisirikare ca M23 gisigaye kigenzura kano gace rero, ariko Kongo ikaba imenyesha ko iza yamaze kwirukana zino ngabo muri kano gace, ariko zino ngabo zose za M23 zikamenyesha ko n'ubu arizo zikigenzura kano gace. Twibutse ko ibintu bikomeye imyerekano muri Goma ibandanye bayo kwiyamiriza u Rwanda, ndetse bavuga ko u Rwanda rworeka kwivanga muri politike ya Kongo, aho Kongo imaze kwagiriza u Rwanda itajya umunwa ko u Rwanda ariko rushigikiye M23, ariko ubutegetsi bwa Kigali bwo bukavuga ko atanyungu nimwe bwoba bufise mu kugira ngo bushigikire M23. Rero ariko bakaba bivuga ko u Rwanda ngo ndetse u Rwanda rukavuga ko rushaka ngo amahoro ngo mu karere, rurashaka ko haba intambara, ariko rero abategetsi ba Kongo bavuga ati ntabwo byumvikana ko abasirikare ba M23 baza bava mu Rwanda kandi bakaza bamwe bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse ngo n'ibigwanisho bikaba biva mu Rwanda, ngo hanyuma mukavuga ko mudashigikiye umuhari M23. Naha rero tuciye turangiriza n'amakuru. Imana shikare kubazigama mwese abayumvirije, kandi mukomeze kugira like ndetse na share n'amakomantere mugira ico muvuze ko kuri aya makuru y'intambara mu bisana cyane cyane ay'igihugu ca Polonye, aho kishobora ngo kuba arico gishobora gukurikirwaho inyuma y'igihugu ca Ukraine. Intambara ikaba ariho bishobora kubandaniriza nk'uko abategetsi baba Rusiya babivuze muri kiganiro barimwo muri televiziyo y'Uburusiya, maze Polonye rigahita ifata zino ngingo zo kongereza igisirikare ndetse gukomeza igisirikare cayo. N'amakuru yo muri Kongo. Mwakoze rero mugira ibihe byiza, sabone canke subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Imana shikare kubana namwe, murakoze.